Mwitangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 Ntwarante, umukuru w'igisagara ca Bujumbura aramenyesha ko umwenegihugu wese ategerezwa kugirira isuku ahabaye mu rugo no kwibarabara iwe. Akongera akagiriranira amasezerano n'amashirahamwe atwara imyavu kugira bayitorere ku gihe. Hambavu y'ivyo, umwenegihugu wese asabwa kubahiriza amashurwe ateye ku mabarabara agaca aho yagenewe guca. Amashirahamwe atora umwavu mu mazu y'abantu abwirizwa kubikora ku mwanya kandi ntarekuriwe kongereza igiciro bitizweko n'inzego zibijejwe. Nayo abajejwe intwaro basabwa gukurikirana ko ibiri muri iryo tangazo vyose biriko birakurikizwa, harimo no kurwanya urudandazwa rw'ibigori, urudandazwa rw'imisigati, kandi ko abadandariza mu makaritiye bose bafise ibikono batamwo umwavu. Abajejwe umutekano nabo bagomba gufasha mwishigwa mu ngiro ry'izo ngingo. Izo ngingo zikaba zafashwe inyuma y'akamo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yateye abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu vyerekeye isuku, mu ntumbero yo gutunganya neza igisagara c'isuku n'isukura, kuko isuku riraba bose ata n'umwe asigaye inyuma.